Amahoro kuri mwebwe mwese bakunzi ba televiziyo Isanganiro, kaze muri ano makuru mu Kirundi. Duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Amazu avunja amafaranga adashika ibihumbi 50 by'amafaranga mvamakungu avunja ku ndwi agiye kuzokugagwa. Yakaba ari imwe mu ngingo zafashwe nyuma y'inama yahuje umushikiranganji wa mbere n'abakorera muri ico gisata cyo kuvunja amafaranga. Murakurikira mu kanya umuvugizi wiwe. Ingingo yo kubuza ibidandazwa gushorerwa mu zindi ntara nayo ikiratuma urudandazwa rutagenda neza mu isoko nkuru yo mu Rumonge. Ibidandazwa ubu ngo birakenye, maze ivyo bigaca bituma ibiciro biduga no mu gisagara ca Bujumbura. Ni nk'uko murabikurikira mu kanya mw'idonido ry'ano makuru twabateguriye. Ndasubiye kubaramutsa. Amazu avunja amafaranga mvamakungu adashikana ibihumbi 50 by'amafaranga ava hanze atavunja kundwe amafaranga ngo agiye kuzokugagwa. Yakaba ari imwe mu ngingo zashikirijwe kuri uno wa mbere, aho umushikiranganji wa mbere w'u Burundi yarahejeje kubonana n'abakorera muri ico gisata. Moise Nkurunziza avugira umushikiranganji wa mbere akaba avuga ko kandi ayo mazu yategetswe gusubiza kuri konti y'Ibanki Nkuru y'Igihugu amafaranga angana n'imiliyoni 500 yasabwe yemererwa gukora. Icagaragaye muri iyo nama ubwa mbere nuko basanze ya mazu ajejwe kuvunja amafaranga atakoze igihugu ateza gukora. Basanze ayo mazu ahubwo akora igikorwa cyo kwegeranya amahera mvamakungu, adakora igikorwa cyo kuvunja. Ica kabiri basanze muri iyo nama nuko byagaragaye ko abitwa ko baserukira ayo mazu ajejwe kudandaza vy'ukuri atari bo bene ayo mazu, ko imitahe yo bari y'abandi bantu. Ingingo ya mbere yafashwe nuko inzu yose ivunja amafaranga yasabwe ko mu kiringo kitarenze iminsi 3 yasubije ku makonte umutahe w'imiliyoni 500 basabwe kugira ngo bashobore kugurura ayo mazu, kuko amategeko asanzwe avuga yuko ayo mahera atari bakoresha bayasubiza ku makonte yabo. Ingingo igira kabiri nuko kibujijwe ko hano gataka ku Burundi haba urudandazwa ruca rukoreshwa mu mahera mvamakungu. Amahera yemewe gukoreshwa ku isoko mu budandaji ni amafaranga y'amarundi. Kizirizwe ko rero hari abadandaza bashaka kudandaza ibidandazwa vyabo mu mahera mvamakungu. Ubwa gatatu, inzu yo kuvunja amafaranga itazoshobora kwerekana ko yaronse amahera angana ibihumbi 50 vy'amadolari canke vy'amahera y'abanyaburaya mu kiringo c'indwi imwe, iyo nzu izoca ifutwa. Ubwa kane, inzu yose ijeje kuvunja amafaranga yanditswe ku muntu arenga umwe, basabwe ko bitarenze uno musi bajana amasezerano bagiraniye kugira bashire imitahe hamwe uno musi nyene mu Banki Nkuru y'Igihugu. Ubwa gatanu, muri iyo nama kirabujijwe ko ari umuntu arungika amahera muri bwa buryo bita transfert de devise à l'étranger, kandi n'abari basanzwe baberekuriwe les établissements de transfert monétaire zahagaritswe guhera uno musi. Ico kizoca gikorwa n'amabanke commercial. Amakuru arabandanya nayo babwiye mu ngingo nkuru y'uko urudandazwa rutariko ruragenda neza mu isoko nkuru iri mu gisagara ca Rumonge. Hamwe n'ibidandazwa bikenye, ahandi naho hakabura amafaranga yo gusubiza. Abadandaza bavuga ko
bitumwa n'inoti z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5 za kera zitariko ziremerwa gukoresha abadandaza n'ababashorera bagiriranira ibibazo bigaca vyunyurwa n'ingingo yafashwe y'ukubuza kw'ibidandaza biva mu ntara bija mu yindi. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Jean Pierre Misago. Intete z'ibigori, umuceri, ibiharage n'ibindi bifungurwa vyari vyaduze hagati y'amafaranga 300 n'amafaranga 800 ku kilo ugereranije n'ibeyi vyariko kuwandwi ruheshi uyu mwaka turimwo. Uyu muguzi akibaza igituma miliyoni nk'ibigori twabiguriga 35 ubu naje musoko muhana 2009 ibiharage bya mucanga ko byara kuri 22 uno musi wa mbere nje muye n'ibihumbi 3 ibintu by'ifunguro ariko tubone gituma biguma biduga twiyumvira imvoye boba baguma biduza ahubwo nukuturabira nyene bakadusikira imbere bakatubaza gituma ibintu by'ifunguro biguma biduga iyo nasanze bimeze uko nyene musoko ya Rumonge. Uyu mudandaza aremeza ko ibifungurwa bizimvye agasigura ko vyatumwe n'ingingo yo guhagarika kubirangura kubera niho ibifungurwa bikenye ko rya ngingo ya leta yafashe yuko atamudandaza n'umwe asubira kurangura ibidandaza. Mu gihe mu bifungurwa bahanzwe nuko bikenye bigaca biduga igiciro, ahandi naho n'urudandaza rwahungabanye kubera gukena amafaranga yo kuranguza. Bavuga ko ibihumbi 300 barekuriwe kubikura ku munsi atakinini agura, ahandi naho nikena ry'inoti za make zo kugarura abaza gusuma. Ubu bazana cane inoti z'ibihumbi 10 canke za 5 basa n'abazikurako nk'uko uyu mudandaza w'impuzu n'ibirata bivuga. Birahagarikira ibidandaza dusanzwe dukora kuko batuzanira amafaranga inoti ya 5 n'inoti ya 10, hanyuma nta muntu n'umwe aza kudushorera tuzaniye inoti y'ibihumbi 2 canke y'igihumbi, tugaca tubirigere tubasubiza akazi kacu kagaca kagenda nabi. Gaca usanga rero ntitworoherezwa mu rudandaza rwacu turiko turakora. Abagize ico bashikiriza hari ico basaba leta y'u Burundi Yoraba irya ngingo yafashe yuko abahora baja kurangura bahagaritse, boraba yuko iyo ngingo boraba ingene boyihindura. Amafaranga mashasha yasohoye twoyabona ku masoko hanyuma kugira ngo tworoherwe mu bikorwa byacu bya misi yose. Ivyo biruko mu gihe mu mabanki, muri posita no mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana mu gisagara ca Rumonge atahari noti nshasha mu gitondo cyo kuri wa mbere nk'uko bamwe mu banywanyi bavyemeza. Arakoze mugenzi wacu Jean Pierre Misago. Tuve mu Rumonge tugaruke mu gisagara ca Bujumbura aho naho nyene ibidandazwa bitanguye kuduga igiciro. Nk'ibiharage bita kinure vyahora ku mafaranga 2300 ku kilo bigeze ku mafaranga 3700. Umuceri w'umurundi wahora ku 3300 ubugugwa 3800. Clovis niyo nkuru. Bamwe mu badandaza ibiharage, umuceri hamwe n'ibiraya twasanze mu isoko ya Kotebu batwiganiye ingene ibiciro vyifashe muri kino gihe. Abo badandaza basigura ko ingingo y'ubushikiranganje bw'intoro hagati mu gihugu yo kubuza ibifungurwa kuva mu ntara bija mu yindi bishobora kuba bifise uruhara rw'iryo duga ry'ibiciro. Basigura kandi ko ingingo y'Ibanki Nkuru y'igihugu yo gukura inoti y'ibihumbi 10 n'inoti y'ibihumbi 5 ku isoko navyo nyine biri mu vyabitumye. Bigori vyahora kuri 1600 mugo byamaze kuja kwa 200 ubu ni miri wese. Ibiharage byahora kuri 2003 uko bigeze ku bihumbi 3 kinure n'ubwoko bwari bwo bwose kuko vyadoze byose. Kinure yahora kuri 2003 ubigeze kuri 3 Kirundo yahora kuri 2 ubigeze kuri 3 umuceri yahora kuri 3 mugo basuye kuri 3000 wese. Basaba ko izo noti nshasha zoboneka zikagwizwa mu gihugu cyose kugira ngo ibintu bigende neza. Ikintu dusaba twosaba ko boyagwiza bakayazana tukayabona. Niki kiringo bashizeho bakacongerako kuko kubisanzwe bube bose ni nka bose bafise amahera ya kenya. Twere ikintu twosaba bayatange n'ugiye kuyarotira muri banki abariyo bamuha ko niyagenda kuyarotira muri banki
akayazana niyo yaho uwundi nawe acashikirwa n'uwundi acashikirwa akaba ari karagwira mu banyagihugu uko twebwe bitagenze uko turicara natwe akazi kaca gahagarara. Ibyo biruko mu gihe atamudandaza yemerewe kurangura ibifungurwa abikura mu ntara abijana mu yindi kiretse ugura ibyaja gufungura. Arakoze na Clovis niyo nkuru ni na hano duce tunasozerera amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye mugira ibihe vyiza.